haraye hamenyekanye 8 bashitse mu gice ca nyuma cihiganwa YaNgabire. Mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma cabaye ejo hahise itariki 28 z'uku 8 mu rwaruka 18 hashoboye gusigara mu higanwa 8. Igihe haba iryo higanwa ku ncuro ya mbere, Ahmed wikunze aserukira imbere y'amategeko yaga yavuze ati rino higanwa ryatanguye dufise indoto zo kwerekana ingabire z'urwaruka rw'Abarundi no kwerekana ko rushoboye. YaNgabire yoba ari icemezo ko urwaruka rufise ingabire rushoboye? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Amahoro, ni Davi, nizere ko meze neza. Umuhanuzi w'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, Melance Kirure yari yahishikiye mu kwezi kwa Munyonyo k'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 mu gihe haba igice ca nyuma cihiganwa YaNgabire. Ariko arugurura ivyo bikorwa yashikirije ati turashigikiye kino gikorwa kandi twifuza ko abateguye rino higanwa bokurikirana abo bana kugira bashobore kuzikuramwo imigambi. Kuri incuro ya kabiri uyu mwaka urwaruka rugera ku 290 niko rwari rwahiganywe. Muri abo 290 niho havuyemwo bamwe 8 bazohiganwa mu gice ca nyuma. Ivyo navyo bizobera kuri Jardin Public hirya ejo kuwa gatandatu itariki 31 Myandagaro 2024 isaha 8 zo muhingamo. Umwe mu rwaruka rwashoboye gushika muri demi-finale ya YaNgabire yavuze ati natanguye kwiyemera ko nzi kuririmba mbonye ntowe kuja muri YaNgabire 2024. Ivyo bikaba bihuye n'umwihwezo w'umwandisi wa Yaga yanditse kuri iryo higanwa mu 2023. Yihweje higanwa YaNgabire asanga neza na neza rihuye n'ivyiyumviro vy'abahinga bitaye hindero y'abana muri kahise, Michel de Montaigne na Dr Maria Montessori. Umutaliyano Maria Montessori yaharanira ko umwana atari uwo gusukamwo ubumenyi gusa, ahubwo bumureka nawe akerekana ivyo afise muri we. Montaigne nawe ivyumviro vyiwe vyanditse amateka mu ndero ahatari hake kw'isi. We yavuga ko buri mwana yisangije ingabire, kumuha indero yo mu kivunga gusa ari ukwihenda. Bose bahuriza hamwe ko umwana akwiye gufashwa gushira ahabona ingabire afise kuva akiri muto. Namwe niko mubibona? Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Umugambwe SNL ntushimishwa n'ibibanza wahawe mu bajejwe gutunganya amatora mu migwi CP na CC. Waciye witura urwego rw'igihugu Seni. Icyabitumye nuko ibibanza vyahawe umugambwe SNL mu gutunganya amatora mu ntara CP ni 5 kuri 52, mu makomune CC ni 24 ku 294. Muri iryo tangazo SNL isigura iti turavye igihagararo umugambwe ufise mu gihugu kandi umugambwe wama witoza mu nzego zose, n'umugambwe ukwiye guhabwa ikibanza kibereye mu gutunganya amatora. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe itariki 26 Myandagaro 2024 ryatewe ku mukono n'umunyamabanga mukuru wa SNL Leopold Hakizimana ku rubuga X. Kugira ikirundi kije kuri Google Translate ngo hakenewe imiriyoni nka zibiri z'amungane abangabanganye ari mu ndimi zibiri. Nkuko tubisoma kuri Imbere magazine mu nama yo kuri uyu wa 28 Myandagaro yo guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira ikirundi gishobore kuja kuri Google Translate n'izindi mbuga ngurukana bumenyi. Ferdinand Beramihigo, umuhinga mu bijanye n'indimi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, ati turavye rero ayo mungane imiriyoni zibiri asabwa ni hafi nk'amajambo ari hagati y'imiliyoni 10 na 12. Gushika ubu ayo ntahari. Yagize ati nka jewe fisi ikigega c'amajambo ashika imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 y'ikirundi gusa. Aho hovamo nka mungane yo kwababa nk'ibihumbi 800. Muri ivyo ndafise bimwe noronka mu gifaransa no mu congereza. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.